Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ni bande bariko baranyuruza abanyamabayi mu ntara ya Cibitoki? Iki ni ikibazo gikomeye cane benshi mu Barundi bariko baribaza mu gihe hamaze iminsi haboneka abantu bariko baranyuruzwa mu ntara ya Cibitoki muri komine Mabayi, ariko bikaboneka neza ko biba byakozwe n'abategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Amakenga ku rupfu rwa OPG Lionel Bizoza. Twarababwiye urupfu rubabaje kandi ruteye ubwoba rwa OPG Lionel Bizoza, umupolisi usanzwe ukorera muri komine Giheta, wapfuye urupfu rubabaje kandi ruteye ubwoba. Hari ibyo dejeje kumenya ku kishe uyu mupolisi turi buze kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa ku bijanye n'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ubu kugira ngo uronke igitoro mu gihugu c'u Burundi bisaba kwikwaza ikiziga. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko Uburundi bugeze ku mfiro, kandi bikaza byerekana ko Ndayishimiye Abarundi batamukuye byanga byakunda ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose. Twabateguriye n'amakuru ahambaye cane ari kuvuga mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD, aho Ndayishimiye ndakagarika ibintu bigeze kure cane, kandi hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo apfunge Ndakugarika, mu gihe Ndakugarika nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yiyeze imbere y'Abarundi, amaze abone uburyo ki atera kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari nawe mutegetsi Ndayishimiye yavuze igihe yari mu gikorane cyo guhimbaza imyaka 4 amaze ku butegetsi, aho yavuze ko ari umutegetsi ukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, wanze ko igitoro kiza mu gihugu, akanavuga ko yamuhariye ibyababaje Abarundi batari bake, bakavuga ko Ndayishimiye yari akwiye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko adashoboye gutwara igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe co busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abafise imiduga bageze aho batira ibiziga by'abapfuye kugira ngo baronke igitoro, kandi biboneka neza ko nabyo bibagora kandi bibatera ikibazo gikomeye cane. Ibi bintu birababaje kandi birateye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Ibi nikaba ari ikimenyetso cyerekana ko Ndayishimiye agejeje igihugu ku mfiro, kandi akaba ari ibintu byerekana ko Abarundi bari mu kaga gakomeye cane. Abafise imiduga bageze aho batira ibiziga by'abapfuye kugira baronke igitoro bitabagoye. Intahe y'umunyagihugu bagaragaje umubabaro aterwa n'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramukije. Hama hari ikintu nabonye igihe naja guhiga agatoro kuri sitasiyo yo mu Kibimba. Yemwe ubu kubera abantu bakwa igiturire kirenze kugira banyweshe imodoka, bahitamwo guhiga ikiziga baza bahetse, gutyo bakabanyarukiriza kubaha igitoro. Uno munsi rero ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu 2024 habaye ikintu cadutangaje, aho kuri sitasiyo mu Kibimba haje imodoka ya mbere ifise ikiziga iraronka igitoro. Icarukomeje haciye haza iyindi iboneka nk'iyifise ikiziga, ariko rwari uruyeri rukomeye cane. Bakota abantu, umwe akaryama muri kabutu, abandi nyine muri kapo, bakaba bamukikuje nk'abamuherekeje nyine bababaye cane.
wanashima agatoro yahise akaronka ako kanya. Twese twari kwibaza ko ari ikiziga atwaye, ariko twaje gutungurwa nuko twasanze atari ikiziga atwaye, ariko imodoka ivuye muri sitasiyo indani iduga idodani, umwe twibaza ko ari ikiziga tuza tubona arikomye, kumiwe ntiyari anagwaye. Ubu bigeze aho abafise imiduga baja guhiga uwapfuye bakamuzana kuri sitasiyo kugira baronke igitoro. Nukuri aho Uburundi bugeze ntiworoshe. Umugani wa muntu wavuze ngo dufate imisaraba dusenge. Ndagusabye uyi nkuru ugire ico uyivuzeko. Ikiziga si co gusabisha. Murakoze. Nukuri ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nibara ku mutemere. Ibi nta hantu byigeze biba mu gihugu c'u Burundi. Mwebwe muriko murumviriza iyi nkuru murabona ibi bintu bikwiriye? Hari ibintu nk'ibi mumaze kubona ngaha mu gihugu c'u Burundi? Aho muri abantu bakoresha ayahe mayeri kugira ngo bahabwe igitoro? Abanyakibimba, ibi muramaze kubibona koko? Iri ni ibara ryaguye mu gihugu c'u Burundi. Umurundi asanzwe aba mu mahanga yatwandikiye ati: ndabaramukije, nukuri njewe nahora mu Burundi. Iyo nkuru yo gusabisha ibiziga igitoro nukuri. Mu gisagara ca Bujumbura hoho ni akumiro. Ndibuka ko muri sitasiyo Sangwe haje imodoka z'ibiziga zitatu, ariko zongira harimwo abapfuye koko. Ariko ikibazo aho gihagaze, nimba ikiziga arico gisigaye gisaba igitoro bizogenda gute? Muri make turigorewe mu Burundi, ni ingorane zikomeye cane rwose. Musengere igihugu kuko kigeze ku mfiro ku rugero rukomeye cane. Ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi birababaje. Abarundi bari bakeneye imyerekano bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ari ubutegetsi budakorera abene gihugu, ahubwo ari ubutegetsi buboheye amaboko imugongo. Ariko ikirenze kuri icyo, ubwicanyi bukaba bwarongeye kwisubiriza mu gihugu c'u Burundi. Wamengo nta bategetsi bahari. Komine Giheta urupfu rubabaje kandi ruteye ubwoba rw'umupolisi, ariko ababirebye ndetse n'ababikurikiranye bakavuga ko ibyabaye biteye amakenga akomeye cane. Amakenga ku rupfu rwa OPG Lionel Bizoza. Hari uwaraye artwandikiye avuga ko afise amakenga ku rupfu rw'uwiwe. Umupolisi Lionel Bizoza yahora ari Nyamiramabe, OPG ya komine Giheta mu ntara ya Gitega. Yatowe ikiziga mu gatondo ko ku munsi w'Imana uheze. Yanditse ati: mwiriwe neza. Hari umupolisi avuka muri komine Mabanda intara ya Makamba ku musozi Mara. Yatowe ikiziga mu gitondo co kuwa Mungu uheze ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatandatu 2024. Umuhisi yitwa Lionel Bizoza, yari OPG muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Nk'uko twabibonye ku mafoto, ikiziga catuwe munsi y'ikiraro kw'ibubu, ariko ikiziga cari gifise igikomere mu mutwe. Bikaboneka ko hari ikintu boba baramukubise. Ku mafoto hoho twarabonye ko n'igipikipiki yiwe yari mu mazi hafi y'ikiziga kugira biboneke ko ari isanganya y'ipikipiki, ariko turafise amakenga ko yoba yarishwe bikitwa isanganya. Uwo nabajije yambwiye ko aho hantu byitwa ko Lionel yagiriye isanganya atako yariko hagwa, kuko bibaza ko bamwishe bamutaho bamaze kumukubita ico kintu mu mutwe. Biragoye kumenya. Mwebwe murashobora kuronka amakuru ahagije nubwo uwacu atari bugaruke. Turifuza kumenya icamuhitanye. Lionel Bizoza agiye akiri muto, asize umugore n'akayoya k'amezi nk'atatu gusa. Turahojeje umuryango w'umuhisi Lionel Bizoza. Uwogera amakuru akwiye ku rupfu rwiwe yokandikira Ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira nibura abiwe bamenye icyo yazize, kuko amakuru adushikira avuga ko uru rupfu rwe rwateguwe ku buryo bukomeye cane, ariko nanone rukaba rurimo igipfungu gikomeye cane. Tuve kuri ayo amakuru yacu tabandanize kubiriko biraba mu ntara c'Ibitoki, aho bariko baratorwa ari biziga abanyagihugu, ariko bikaboneka ko abicwa ari abayegereye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri, kandi bari ku ruhande rw'umushingamateka Agathon Rwasa
bikaboneka ko ari impfu ziba zateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ninde ariko aranyuruza abanyamabayi mu ntara ya Cibitoki, umwe mu bakomine abangamiwe n'ibyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Uno mwaka ni komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki. Abanyamabayi baranyuruzwa bakuwe muri Mabayi nyine canke mu bindi bice by'igihugu. Hano turagaruka ku bantu batanu banyurujwe muri uyu mwaka gusa. Gilbert Irakoze yanyurujwe ku wa 26 ukwezi kwa kabiri 2024. Watanguye kunyuruzwa yitwa Gilbert Irakoze, umusore w'imyaka 25 avuka ku mutumba wa Rutorero, akacimbiri Muganza muri zone Butahana ya komine Mabayi. Gilbert Irakoze ni umunywanyi w'umugambwe Seneri, agakora akazi ko gucukura ubutare. Mu gatondo ko kuwa 26 ukwezi kwa kabiri 2024 isaha 2 z'igitondo, Gilbert Irakoze yururutse ipikipiki mu kibanza yakoreramwo akazi ko gucukura ubutare. Ubwo nyine aca afatwa n'abapolisi babiri bamwinjiza imodoka Community Toyota Hilux Double Cabine yera y'umukara y'umukuru w'iperereza mu ntara Cibitoki. Wamenyekanye yari muri iyo modoka ni Medadi Batazira Mazarahari, yari chef de zone Mabayi, akaba n'imbonerakure yo ngaho imabayi. Kuva ubwo nta gakuru ka Gilbert Irakoze. Bamwe bavuga ko yoba yaciye yicwa na Mazahari. Hari n'abavuga ko Mazahari yoba yari yatumwe uwundi Gilbert yakekwa ko yavuye muri Kongo, nawe aca asimbira ku munywanyi wa Seneri azi ko yitwa Gilbert. Ibi bintu birababaje cyane kandi birateye isoni. Uwa kabiri ni Pacifique Nkeshimana yanyurujwe ku wa 5 ukwezi kwa 4 2024. Pacifique Nkeshimana ni umushoferi w'imyaka 45 avuka ku mutumba wa Busesa muri komine Mabayi. Ku mugoroba wa 5 ukwezi kwa 4 2024 hafi y'isaha 12, Pacifique Nkeshimana yaratahanye imodoka yakoresha aja kuyibika kwa sebuja hafi ya OTB Buhororo imabayi. Avuyeyo ageze aho bita ku Ruyanzari, Pacifique Nkeshimana yaraguze amayinite hamwe n'ikinyobwa bita Inaji. Avuye aho nko ku metero 500 haje imodoka Community Toyota Hilux Double Cabine ivuga ko yatukura. Abayirimwo basimbira kuri Pacifique Nkeshimana baramujana. Kuva ubwo nta gakuru ka Pacifique. Abe bavuga ko Pacifique Nkeshimana atamugambwe yarimwo, ariko yari umugenzi akomeye w'umunywanyi wa Seneri yitwa Juma Ndayishimiye, nawe yanyurujwe iryo joro nyine. Hari abavuga ko yazize iremetanya ryakorewe Juma, maze bose babesherwa ko bahora bunguruza ibigwanisho. Juma Ndayishimiye yanyurujwe kuwa 5 ukwezi kwa 4 2024. Juma Ndayishimiye ni umugabo w'imyaka 44 avuka ku mutumba wa Muhungu muri komine Mabayi. Juma ni umunywanyi akomeye w'umugambwe Seneri, ubundi yari umuforoma kwa muganga, yanakoreye ku mavuriro atari make mu ntara Cibitoki. Kuva muri 2022 Juma yarahagaritse akazi k'ubuforomo, yitwararika koperative yo gucukura ubutare yari asangiye n'abandi barimwo abitwa ba Majambere Samuel, Byagizimana Pascal na Manirambona Regine. Haranavugwamwo n'umukuru w'igipolisi mu ntara Cibitoki Eugene Bizindabye. Hagati y'abasangiye iyo koperative itazwi hoba harabayeho ukutumvikana. Juma ababwira ko yibwe n'abamuhenze bakamuha inzahabu zitari zo bagenzi we boba batabyemeye. Aho niho hoba haravuye iremetanya ryo kubeshera Juma Ndayishimiye ko agura ibigwanisho by'abanywanyi kugira anyuruzwe n'iperereza. Juma Ndayishimiye yari afise urugo muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura, quartier Gitega kujya 12 ndetse gushika ku 9. Aho niho abantu bambaye impuzu z'igipolisi bamusanze mu ijoro ryo kuwa 5 Ndamukiza 2024 hafi isaha 5 z'ijoro. Aba bantu bateye urugo rwiwe bariyugurira, bamusanga mu nzu bamutwara atambaye agahuzu, bagenda baramukubita muri Community Toyota Hilux Double Cabine yera. Kuva ubwo nta gakuru ka Juma Ndayishimiye. Ubu umukenyezi wiwe nawe arabangamiwe n'uwitwa Regine Manirambona,
ari muri abo bavuga ko bari barahaye amahera Juma Ndayishimiye. Undi ni David Nsengiyumva batazira Rugara. Bukeye kuwa gatandatu Ndamukiza 2024 ya modoka ya Jana Pacifique Nkeshimana yaragarutse imabayi igenda irwaye abanywanyi babiri ba seneri barimwo uwitwa David Nsengiyumva batazira Rugara. Rugara be n'uwitwa Gerard barafashwe baca mwiperereza mu Cibitoki hanyuma bamanukanwa i Bujumbura. Haciye indwi David na Gerard barekuwe. Inyuma y'indwi nka zibiri David Nsengiyumva yahamagawe n'uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoki Renova Ntungicimpaye. Uwo munsi Rugara yaritabye aja mu Cibitoki. Kuva ubwo ntarasubira kuboneka. Dufise umwidondoro wa David Nsengiyumva batazira Rugara, turaronka n'agafoto kiwe. Turamenya neza n'itariki yafatiwe ko irya kabiri. Abamuzi bo dusangiza amakuru yiwe kugira ngo tumenye uko tubigenza. Jackson Hakizimana yanyurujwe kuwa 14 ukwezi kwa gatanu 2024. Jackson Hakizimana batazira Nzovu ni umushoferi wa Societe Afritextel i Bujumbura. Yavutse mu mwaka w'1992 ku mutumba wa Kibande muri komine Mabayi. Nzovu ni umunywanyi ukomeye w'umugambwe Seneri. Igihe abanywanyi ba Seneri David Nsengiyumva n'uwitwa Gerard bafatwa muri Ndamukiza 2024, Jackson Hakizimana yaramenye ko nawe nyine yariko araronderwa, afata umugambi wo kunyegera. Yumvise barekuwe, Nzovu yaciye asubira gutaha aho yaba mu Kamenge. Yari yibaza ko ibyo kumurondera byaheze. Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu 2024, inyuma y'isaha indwi z'umurango, Juma Ndayishimiye yarahamagawe n'abantu bari mu Karama bavuga ko bakeneye kuvugana iby'imodoka yari yabakoreye. Yaranatumiwe mu rubanza rw'umuryango aho mu Karama. Yavuye mu rupangu avuga ko agiye mu rubanza mu Karama. Bamwe bashaka kuvugana iby'umuduga bavuze ko telefoni yacitse bariko baravugana. Ikibanza Nzovu yafatiwemwo ntikiramenyekana neza. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Ni bande babazwa bano bantu? Wa mbere ni uwatwara iperereza mu ntara Cibitoki mu Kiringo ibyo bintu byose byaberamwo. Renova Ntungicimpaye mu kwa gatanu yahavuye akurwa mu Cibitoki. Ubu ntituramenya iyo yajanwe. Mu Cibitoki yasubiriwe na Colonel Felix Habyarimana yahora imuyinga. Nawe nyine azwi mu mabi menshi kandi atagira izina. Uwa kabiri abibazwa ni Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura kubera Juma Ndayishimiye na Jackson Hakizimana batazira Nzovu bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. Burya nta bantu iperereza rinyuruza mu ntara kanaka, urwara iperereza muri iyo ntara atabizi. Hari Medadi batazira Mazahara yari chef de zone wa Mabayi, nawe azi neza iyo yashize Gilbert Irakoze. Uwa kane azi iyo bano bantu bose bari ni Colonel Domicie Niyonkuru atwara iperereza mu gihugu hagati. Uyu abatwara iperereza mu ntara banyuruza abantu abanje gutanga uruhusha. Bamwe twarumvise ko baciye mu busho bw'iperereza i Bujumbura. Domicie Niyonkuru arazi neza iyo bano bantu bose bajanywe, niba baranabishe arabizi. Wa gatanu abazwa bano bantu ni General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi mushikira mu iperereza ry'u Burundi. Niwe atanga amafaranga aba agenewe ibikorwa byo kunyuruza abantu mu iperereza. Uwa nyuma abazwa bano bantu ni General Major Edefonse Barurema batazira King Kongo atwara iperereza ry'u Burundi. Nawe arafise ico azi kuri bano bantu banyuruzwa umunsi ku munsi. Ico dusaba bakurikirana inombonesha kuri. Icyambere aba bazi David Nsengiyumva batazira Rugara borwandikira bakadufasha kuronka umwidondoro wiwe, ifoto yiwe n'ibyamushikiye. Icya kabiri dusaba abakurikira uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV abomenya imodoka y'iperereza Community Toyota Hilux Double Cabine itukura yakoreshejwe mu inyuruzwa rya Pacifique Nkeshimana na Rugara botwandikira. Iyo modoka ntiyari imenyerewe muri buno bubisha. Cya gatatu tubasaba uwomenya iyo Renova Ntungicimpaye yarongizwe gukorera kuva avuye mu Cibitoki nawe yotumenyesha
kugira ngo duhe amakuru ahambaye abarundi bamenye ibiriko biraba ndetse n'ibiriko birabategurirwa. Waba wamaze kumenya amakuru ndetse n'icyo yashaka kutubwira, yanyura kuri WhatsApp ku kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Nongere nsubiremo 30 akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo tubashe gutabara abacu bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.